Welcome again kuri Twengako TV nk'ibisanzwe karibu nanone tugende kuraba amakuru y'abastars agenda vuga. So guys, mbona yuko ari indirimbo ya Elpro yamaze kuba isohoka. Indirimbo mbona yuko iryoshe cyane yayiswe Icana. Mbona yuko ari indirimbo mbona yuko yo mu gisagara. Aikeshi uzosanga izi imvugo cyangise ingendo usanga keshi zikoreshwa mu gisagara. Indirimbo rero ubona yuko ambise ari indirimbo nziza, by the way ari indirimbo ifise amasanamu meza. Elpro muramuzi katigera nawe abasondeka ni Elpro inyuma y'ameza nikusa ubona yuko asohoye EP. Ubona hariya imigani ubona yuko yongera kugaruka ari indirimbo shasha bayitwa Icana. Ubona kari indirimbo nziza cyane irimo amajambo meza yo guhayagiza ambese umukunzi wawe kumwivuga. Ese mwe mwivuga amazina y'abakunzi bawe ni Elpro nkuko mumuzi uko mumuzi midiho yiwe usanga harimo ubutumwa bwinshi. Ubona yuko ari nka kujya umuhungu ayivuga umukobwa bakundanye akamutaka ingene ari mwiza, ingene nyene bigiye bitandukanye, ingene atambuka ati mwe namwe biwanya ameze gute kimubaza nditubara. Ubona rero kari indirimbo by'ukuri nayo ubona kari iryoheye ugutwe. Ubona yuko haciye amasaha 19 indirimbo imaze gusohoka ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Ubona neza na neza ko yamaze ishika ku bihumbi 39 by'ababa 40. Ubona kari indirimbo rero yabashe kwakirwa neza cyane. Ni indirimbo yibashe kwiga neza cyane ni Elpro. Ubona umuntu ugiye yikorera ibintu atuje ariko akabikora neza cyane. Ni umuririmbyi Elpro adacika intege, Elpistora ni umuririmbyi kandi w'umukozi kandi akora cyane gose. Rero tuze turashigikira abaririmbyi bacu guys. Agenda murorere indirimbo Icana yamaze kuba isohoka y'umuririmbyi Elpro iri ku rubuga kwiwe. Indirimbo iryoshe cyane isukuye kuma video asalari nyine ku mazi kuri like Tanganyika. Ndazi mwese muraza akuyikunda. Nyimbo wayiravye naho tubwira akajambo kamwe muri commentaire wayibonye gute indirimbo ya Elpro Elpistora komjimbi aka mega kabisa ndabivuga cyangwa se Mr yavuga aha ani kuri Twengako TV icwi ry'amakuru y'imyidagaduro haye.